Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza byose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange se mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho uherereye. Ano makuru rero arabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Aba bose muriko murabona ibihugu bazojamwo biramaze kumenyekana. Mu kwezi kw'icenda guheze inama nkenguzamateka yaremeje abarundi 9 bagiye guserukira Uburundi mu makungu, ni ukuvuga abambasaderi. Ibihugu bazojamwo ntibirashirwa ahabona, ariko amakuru dufise haratomora ibihugu bazorungikwamwo, nka vyose vyaramaze kubemera. Edouard Nduwimana hazoja i Abuja muri Nigeria. Uyu yahoze ari igihangange kidasanzwe mu butegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Yamaze imyaka 7 hari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, aho yabangamiye cane imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, amashirahamwe yigenga ndetse yewe n'amaradiyo. Niwe yatanguje amategeko yaka ubwigenge imigambwe, amashirahamwe, ibimenyesha makuru, afuta ndetse n'uburenganzira bwo gukora imyiyerekano, anategura ibwirizwa shingiro ryaha ikiringo ca gatatu Nkurunziza ndetse n'ibindi vyinshi. Mu nyuma kandi yabaye umuhuza w'abarundi mu gihe c'indyane zikomeye mu gihugu. Nta na kimwe yakoze kijanye no guhuza abarundi. Ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bwobwo bwaje butamworohereza kugeza aho Ndayishimiye avuga ko ikibanza c'umuhuza kitagikenewe nyene mu gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye nyene ntiyavyoroheje. Edouard Nduwimana hakaba agenywe yari amaze igihe atayandi mabanga afise. Biboneka ko Ndayishimiye hashimye kumurungika kure. Everine Butoyi wewe azoja i Lusaka muri Zambia. Uyu mukenyezi yajejwe amabanga atandukanye muri CNDD FDD. Yarabaye umukenguzamateka, yarabaye no mu nama nshingamateka ya Afurika. Yabonetse cane mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, aho yakoreshejwe mu gutoteza bikomeye abiyamirije ikiringo ca gatatu muri komine Mugongomanga. Abatahunze barapfungwa abandi baricwa. Nkurunziza yamuhemvye kumugira umushikiranganji ajejwe urwaruka n'amaposta. Mu ntango y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, Everine Butoyi yaratonye nk'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Ibitanezereje umupfasoni w'umukuru w'igihugu yahavuye hakurwa muri ayo mabanga. Yoba kandi yaragenywe kuba umuyobozi mukuru wa Mutuelle de la Fonction Publique, yamara umupfasoni w'umukuru w'igihugu haratabura itegeko rimugena. Mu nyuma yahawe akazi mu murwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi CVR. Everine Butoyi harungitswe muri Zambia, igihugu kirimwo abarundi benshi ariko bavuga ko babangamiwe bakabura uwubavugira. Annonciata Sendazirasa wewe azoja i Berlin mu Budagi. Uyu yarajejwe amabanga akomeye mu butegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Yaramaze igihe kitari gito hari umushikiranganji w'abakozi ba leta. Mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza yaraketswe ko ashigikiye abafronderi biyamirije ico kiringo, maze niyasubira kuba mu bushikiranganji. Inyuma yarabaye icegera ca kabiri c'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu, hanyuma ararongora Mutuelle de la Fonction Publique gushika mu mwaka w'2022. Ntiyarakivugwa cane mu butegetsi. Leontine Nzeyimana hazoja i Dar es Salaam muri Tanzania. Yarabaye umushikiranganji mu ntwaro ya Perezida Nkurunziza. Yarajejwe umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Yubakanye n'umunya Cote d'Ivoire yahoze aserukira Nkurunziza mu bihugu vyo muri Afurika y'uburengero. Ni ukuvuga umunyamabanga yagenywe guserukira Uburundi, ambasaderi ku rwego ku ntwaro ya Nkurunziza bidaciye mu ntama nkenguzamateka. Bivugwa ko kandi igikorwa ciwe nyamukuru kwari ukurondera ibikorwa by'ubudandaji Nkurunziza yashobora gushiramwo amahera muri ivyo bihugu. Iyi myaka ya nyuma yasa niyitoroshe kuri Leontine Nzeyimana. Aributswe
aributswe. Leontine Nzeyimana arungitswe mu gihugu. Abarundi benshi bidoga ko bafashwe nabi cane. Ntaco twiteze ko kandi hazofasha impunzi z'abarundi muri Tanzania, harashobora no kuzibangamira rwose. Turazi abandi yigeze guhakwa gufatisha. Isabelle Ndahayo azoja i Kampala mu Buganda. Uyu niwe yabaye umushikiranganji wa nyuma wa Nkurunziza yari ajejwe umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Ubu yahora ari umuhanuzi mukuru mu biro vy'umushikiranganji wa mbere. Ntazwi cane naho amaze kuzezwa amabanga akomeye. Jean Bosco Barege azoja i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agiye gukorera mu buserukizi bumaze igihe burimwo induru nyinshi. Ambasaderi Jean de Dieu Ndikumana yaragarukanywe mu Burundi mu ntango za 2023 bivuye ku nsaku zabo bakorana bamuteranije n'umupfasoni umukuru w'igihugu. Uwamusigariye Perefere Ndayishimiye nawe nyene ntivyamworoheye mu nyuma naho yari Somambike w'umuryango w'umukuru w'igihugu. Muri gitugutu yarakuwe mu mabanga hacaranga gutaha mu Burundi. Jean Bosco Barege yari amaze guserukira Uburundi mu Buganda ndetse no muri Kenya. Ubu yakora mu biro vy'umukuru w'igihugu nk'icegera c'uwugendanira umukuru w'igihugu, chef adjoint du protocole d'etat. Akiri i Kampala, Jean Bosco Barege yaravugwa cane ko afise umurwi w'imbonerakure bakorana ibikorwa vyo kuneka abarundi bahungiyeyo. Abari i Washington muramenye ko muronse uwuje kubacunga bikomeye. Ernest Ndabashinze azoja i Roma mu Butaliyano. Uyu akaba asanzwe yarakoze ayo mabanga mu bindi bihugu. Omari Ntezimbere azoja i Cairo mu Misiri, ni ukuvuga mu gihugu ca Egypte. Uyu nawe nyene yarabaye muri ayo mabanga i Teherani muri Irani. Colonel Didase Ntureka azoja i Ankara muri Turukiya. Iyi ntwazangabo yahoze igwana muri CNDD FDD igenywe guserukira Uburundi inyuma y'imyaka yari amaze akorera mu buserukizi bw'Uburundi i Addis Abeba muri Ethiopia. Kumbure abarundi b'i Lusaka muri Zambia bagiye kwiruhutsa ko babakuyeko Pascal Ruhomvyumworo ataco yabamariye. Twizere ko Everine Butoyi hazogira akigoro ko kuvugira abarundi bari muri Zambia. Abari i Tanzania nta mpinduka bo kwitega. Leontine Nzeyimana dusanzwe tumuzi mu bikorwa bitoteza abarundi hakoranye n'inzego z'umutekano za Tanzania. Abandi bohagabira ni abari i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jean Bosco Barege ntaco azoba ashoboye kubagira, ariko ni umukozi ahambaye w'iperereza, azoba ajejwe kubaneka mwese. Benshi mu baserukira Uburundi mu makungu bakora akazi ko gucunga no gusuma urusaku ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bari muri ivyo bihugu. Haramaze kuboneka abambasaderi bake cane usanga aho bari babaye abahuza n'abavugizi b'abarundi bose. Ese muri aba bashasha hobonekamwo intwari zishasha? Perezida Ndayishimiye aherutse kwidoga ko hari abambasaderi basigaye baheza ikiringo bakaca bisabira ubuhungiro mu bihugu bahora baserukiramwo Uburundi. Kandi ntiyabeshe, erega nibo nyene bazi ikibi c'intwaro baserukira, bakagira bati Imana iracanye ko turonse aho duca. Kumbure muri aba harimwo abatazogaruka mu Burundi, ariko iciza nuko boba abahanuzi beza b'igihugu kandi bagakorera neza abarundi bose uko ari 9 womenya ko bava muri CNDD FDD. Ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru ndende yari yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Ico ngusaba rero niki nuko uboneka munsi y'ino video hamugafyona imbere y'ijambo Isange TV ukaja urashikirwa n'ano makuru kamwe ku kandi, umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Ico utegerezwa nyene ni ukubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru haba ariko avugwa mu bisata bitandukanye irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, nko mu gisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye.
ndakwifurije kubandanya uraruranirwa no kugira umunsi mwiza, ugire ibihe byiza.